hafi y'umugwana hino y'abakoma zahinduye umuvumero kankazi wacu zahinduye umuvumero mukuru w'igihugu yongeye amahoro iwacu ni kure cyane hakurya y'umugwana hino y'abakoma canke mu kiraka canke mu kiraka tera nyiragahinda yicaye ku ruhimbi bw'etabukera ndango yamara hafi y'umugwana hino y'abakoma zahinduye umuvumero kankazi wacu zahinduye umuvumero mukuru w'igihugu yongeye amahoro iwacu ni kure cyane hakurya y'umugwana hino y'abakoma canke mu kiraka canke mu kiraka tera nyiragahinda yicaye ku ruhimbi bw'etabukera ndango yamara ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Nk'uko mubibona rero iyi ni pre-recorded video. Nibaze yuko mwese mumeze neza, agatondo keza kuri mwese, mwebwe bukeye, umutaga mwiza kuri mwese, mwebwe mwiriwe, ijoro ryiza kuri mwese, mugisinziriye, kw'isi yose aho muherereye ndahaye ikaze. Abasubscribe abashasha kandi nongera ndabashimira cyane ko mubandanya kugwira muza mutugana kugira ngo tuze turayaga. Nyuma ndahaye ikaze abasubscribe abakera, abarundi kazi, abarundi, abanyarwandakazi, abanyarwanda, abakongomani, abatanzania, abaha mwese kazi cyane n'abandi bose bumva ururimi rw'ikirundi harimo n'abanyamahanga batuye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero nk'uko mubibona ku by'ukuri nzamwe ngaha no kuvuga ku bintu, turavuga kuri RNC turavuga kuri Uganda M23 na Uganda na Kagame, turavuga kwishaka Ishema na Grex. Ntabatebeye rero reka tuyage kuri ibi bintu na cyane muri RNC. Itangazo muri RNC mwese nibaza ko mwaribonye, ariko birashika akaba hariho abataribonye, reka ndabe ko noricishamwo amaso gatoya. Kuko muribuka muri RNC badutangariza yuko hariho abo bahagaritse, munyuma rero hasohotse irindi kete abahagaritswe bigaragara yuko ari ryanditswe n'abahagaritse. Riravuga ngo itangazo guhagarika ku buyobozi abagize biro ya komite nshingwabikorwa ku rwego rw'igihugu gusesa iby'agateganyo stati z'ihuriro no gushiraho komite nzibacyuho yo gusimbura ihagaritswe mu gihe cy'amezi 6, ngo bashingiye ku byifuzo bagejeje kuri komisiyo y'amatora mu rwego rw'igihugu rwa RNC ku ya 1/10/2023 ndibaza n'itariki 1/10, basaba ko hokogwa ibishoboka kugira ngo impagarara zatewe n'imitunganyirize mibi y'amatora abayoboke b'ihuriro batishimiye zibonerwe ibisubizo biboneye, bashingiye ku itangazo ryo kuwa 12/10/2023 ryashizweho umukono na Bwana Mushimiye Jean Pierre, umuhuzabikorwa w'intara y'Ubwongereza, Dr Jennifer Wamugira, umuhuzabikorwa w'intara ya South Africa, Bwana Semanza Rowland, umuhuzabikorwa w'intara ya France, Bwana Robert Mukombozi, umuhuzabikorwa w'intara ya Australia, basaba abayobozi ba biro ya komite nshingabikorwa ku rwego rw'igihugu kwegura mu maguru masha kuko bagundiriye ubuyobozi kandi manda batorewe y'imyaka 4 yararangiye mu mwaka wa 2022, bashingiye ko inshingano rusange za biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu ziteganwa mu ngingo ya 21/5
akuguruzo ka mugina canke agaka ke de na ce ya stati y'ihurizo zitubahirijwe na gato, ndetse no kuba ingingo ya 21(5) i fe na g n'iya 14 b c d na g zarakoreshejwe nabi mu nyungu z'abahoze muri biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu batinya ko amatora anyuze mu muco ihuriro ryayoborwa n'abo badafiteho kontrole wabo. Bashingiye kandi ko biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu yakoresheje imyanya barimo n'udutsiko yubatse mu buyobozi bandi nabi cane mu gukoresha stati a itesha agaciro abayoboke, b ishingiye ku muntu naho kuba iha abayoboke bose uburenganzira bungana, c iheza abayoboke bamwe mu buyobozi, d ikura inzego ziha icizere abaturage aho ibyemezo bifatirwa, ku gukura umubitsi mukuru muri biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu. e itemera kandi ko ihuriro rigira umugenzuzi wigenga. Bashingiye kandi ko biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu yabangamiye inzego zikemura ibibazo nka komite ya discipline na komite y'amatora, abayobozi b'intara zavuzwe hejuru n'abandi bayobozi nk'uko bagaragara mu ibagwa yo kuwa 10 itariki 10 ukwezi kw'icumi muri 2023 bari mu nama yo kuwa 14 ukwakira 2023 bafashe ivyemezo bikurikira. Urumva babayobozi ndibaza mwe bahagarika ugukura ku myanya abayobozi 4 basigaye muri biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu aribo Bwana Jerome Nayigiziki wari umuhuzabikorwa mukuru w'ihuriro. Uwa kabiri General Kayumba Nyamwasa wari umuhuzabikorwa mukuru wungirije uwa mbere. Uwa gatatu Dr Emmanuel Hakizimana wari umuhuzabikorwa mukuru wungirije wa kabiri. Uwa kane Bwana Abdurakim Ali wari umuhuzabikorwa mukuru wungirije uwa gatatu. b gushiraho komite y'inzibacyuho igizwe n'abayobozi 6 bakurikira. Abo 6 bigaragara yuko ari bamwe bakugwa, nibo nabo baciye bajaho. Politiki raryoshe. Rimwe Bwana Frank Ntwari umuhuzabikorwa mukuru w'ihuriro. Mwibuke ko bari ari we yari yatanze impoho nuko ari we bari bamukuye. Bwana Faustin Rukundo umuhuzabikorwa mukuru wungirije wa mbere. Dr Jennifer uwo no gatatu Dr Jennifer Rwamugira umuhuzabikorwa mukuru wungirije wa kabiri. Uwa kane Bwana Robert Mukombozi umuhuzabikorwa mukuru wungirije wa gatatu. Uwa gatanu Bwana Denis Serugero ni Denis Aurudeni Denis Serugero umunyamabanga mukuru n'umuvugizi wungirije w'ihuriro. Uwa gatandatu Bwana Jean Pierre Mushimiye umubitsi mukuru w'ihuriro. c guhagarika by'agateganyo stati tugenderaho kubera inenge twavuze hejuru. d biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu y'inzibacyuho yahawe inshingano zikurikira. rimwe kugarura umwuka mwiza
mu ihuriro no kwegera abayoboke. Kabiri, kugarura ihuriro ku murongo unoze rigakomeza kwizerwa n'abanyarwanda bose. Gatatu, kwimakaza amahame ya demokarasi no gutegura amatora abereye abayoboke b'ihuriro. Kane, korohereza no gufasha ahakenewe komite ishinzwe gukora stati itanga umuco mu micungire y'ihuriro kandi yubakiye ku bushake bw'abayoboke b'ihuriro. Bikorewe Washington DC tariki 14 z'Ukwicumi 2023, wabikoze Frank Ntwari, umuhuzabikorwa mukuru w'ihuriro nyarwanda RNC. Bimenyeshejwe inzego zitatu: ubwa mbere abarebwa n'ibi byemezo bose, kabiri komite nshingwabikorwa icyuye igihe, gatatu abayoboke b'ihuriro n'abanyarwanda bose muri rusange. Kane, inshuti nka jewe inshuti n'abafatanyabikorwa ba RNC, abaparteners n'urugaga rwa P4. Iri rero ni kete ryanditswe n'abakuwe nabo bavuze ati ntimudukubita igido natwe tubakubita irindi. Iyi ni iyo politiki kuri RNC. Ndabivuga kwiki ikintu je novuga, yaba abantu bari muri RNC n'abatarayijamwo n'abayigiyemo bakayivamwo, uri umuntu ushishoza washobora kubona yuko muri RNC hariho ico bita igitugu. Gusa nuko cari igitugu kimeze nk'umugabo yiganza mu rugiwe. Umugabo yiganza mu rugiwe, ugiye mu rugiwe urashobora kubona baseka, mugabo hariho ukuntu uhashitse nawe uravyibwira, kuko naho baba baseka ubona umugore n'abana batari comfortable, baguma umenga umutima urararuka, avuze ikintu bacumva n'ingoga bakihuta cane n'ubwo babwishi. Ucumenya ati uru rugo harimwo ibintu bitameze neza. Byagaragara rero muri RNC ko hariho ivyo bibazo, uwabibona wese, umuntu wese asesengura yabibona. Ariko rero RNC kinsesana ukuntu nubwo tubonamwo ibibazo ataba bitandukaniye n'ibiri mu yindi migambi, ariko harimo n'ibintu by'intuze ukwibona. We are professionals, we are not like them, this and that. Ibintu bimeze uko nivyo wabonamwo bavuga. Witegereje izi ngane biragaragara neza yuko ari kibazo kidasanzwe muri RNC. Ntihashoboka gukugwa abantu benshi mu mugambwe ngo hasigare bakeya. Cyaboneka kari kibazo kidasanzwe. Reka manze kagatoya munyihanganire. Cari kibazo co gucaginga, charger yariheze. Bicaboneka yuko ari kibazo ku byukuri kidasanzwe. Gusa ikintu RNC bari bakwiye kumenya, akagaye ntikubaka ibintu vya benshi. Akagaye ugashizemwo, abantu barashobora gutorera barindiriye yuko wibwiriza, mugabo umaze kubereka yuko bamuka basugumira hirya nkuko ba complaining bavuga bamwe ngo ubwirwa ivyumviro vyabo ntibitekingwa keya. Ni kuvuga hari umwanya babanje kwiha. Murabizi yuko ibintu byose byo muri RNC bahora bagira behind the scenes ntivyigera bije hagaragara kandi bakavyishimira ngo ibintu vyiza. Mugabo ico batari bazi ni ikintu nyene ciki kirura bariko barubakirako gisambuka ngo pwa. Vyerekana iki? Vyerekana yuko yaba aba bantu bose baba batanze imihoho, baba aba bavuga ko aribo bakigize RNC, yaba bari hamwe nk'ahantu baba muri quartier imwe, ni kuvuga hoteli n'ingumu. Ukubera iki? Burya ngo jokone 12-13-14 rimwe na rimwe nta kintu na kimwe bishika. Ubwishime bw'ici bintu byinshi cyane gose. Ubwishime nta na hamwe ndabona ibintu vyaramye kubera ubwishime. Ibintu by'ubwishime byica byinshi cyane gose. RNC rero iri kiraziriki
kwishima cyane, kwishima ntivyubaka, no kutumviriza abandi, bamwe bakigira jokone, nitwe tuzi ibintu, nitwe twabaye muri politiki igihe kinini, nitwe turi ubwoko bwo kuyobora abandi. Ubiravye harimo na ya balancing, bimwe bahora baharira ngo nta n'ivyo bwoko biri mu migambwe yabo, birahari biragaragara yuko bamwe mu bwoko bumwe baba bagomba kwereka abandi bo mu bundi bwoko ko ari bo bazi ibintu byinshi, babandi nabo mu bwoko bakagomba mu bundi bwoko bakagomba gucengetera ngo berekane nabo ko bashoboye, bikaba iyo competition ihari. Aho rero byamaze gutangura, ikizobivamwo kirahari. Ariko hari abanyarwanda benshi baguma bavuga ngo ngo ntabwo tuvyemera, ngo ntabwo iyo tandukana ryabo turyemera, ngo biragaragara ko ari propaganda kugira barabe ukuntu bokwinjira mu yindi migambi kuyisambura. Kubera iki babivuga uko? Barazi yuko abenshi muri RNC babaye muri runari, bakaba bazi ivyo runari yakoze mu gucengetera muri mu ntuze kwa Havyara no mu bindi bihugu bibanyi. Ubwo rero baguma bafise ubwo bwoba, ndetse n'ababaye muri runari nabo bemeza yuko ababaye muri runari mugabo batari muri RNC bemeza yuko abantu bakwiye kuraba neza harimo akajede. Nimba ari akajede ntavyo tuzi, tuzobimenya muri kazoza. Ariko urumva yuko ico tuzi cyo nuko bamwe badekarara bavuga yuko batumvirizwa, ingingo zifatwa na bamwe, abandi batagira ijambo. Abagabo bose vyobaye vyiza ari hamwe umugabo abona mugenzi we akamubonamwo uwundi mugabo, ariko iyo haje umugabo umwe akabona ko asumba nk'abagabo 10, aho haba hamaze kuba ikibazo. Anyway, reka tuje kuri izi ntambara muri Uganda ngo muri Congo. Izi ntambara zo muri Congo bavuga yuko ngo M23 ngo bisigura ngo RDF ngo yoba yarateze ngo basirikare ngo bamwe ngo bagiye kurinda amahoro ngo maze ngo batega ngo bagande. Bantu b'Imana, iyi n'akajede kari hagati kuri jewe isesengura ryanje, mbona neza yuko ari akajede kari hagati ya Museveni na Kagame. Abakongomani bamaze igihe bidoga bavuga yuko bemeza neza yuko abagande bafasha M23 RDF. Noneho bakavuga ati twahinyutse, hari possibility yuko uko bahiga mu M23 natwebwe bashaka kuduhiga tukavayo. Kugira rero tubereke yuko twe tutarimwo abo ni bande ku ruhande rwa Uganda, reka twihekure. Mwene mudutege mutega bacu bapfe, guko bari abagabo murabizi neza yuko azirongaze atari abana bavyara mu nda, abandi bose ni banyagufa. Naho babishwa babo naho ntibanegwa. Ati reka dutege umutego, mwene mutege abacu baze batabizi bawugwemwo, hanyuma bawuguyemwo vyitwe yuko bace babona abakongomani tubaziba amaso, ati kumbe ati bagande baradukunda, ati rabana bagande ko hamwe my dear. Yo politique yarapfuye kera, politique yapfuye kera. Abakongomani aho bageze ubwo bujede bwokora nk'i Burundi, uko i Burundi nahite dabwe ati nta narimwe Museveni azo kwigana abinshuti z'abarundi. Bamwe bari baratse kuvyemera, ariko mu nyuma bagiye bazaravyemera ku bimenyetso babonye. Ariko nko muri Kongo ubu aho bigeze, muri Kongo aho bigeze biragoye kuvuga yuko wobwira abakongomani ngo kubera abo basirikare ngo batezwe na RDF ngo bisigura yuko ngo RDF na n'igisirikare cya Uganda bidakorana. Barazi neza yuko hari bamwe bafise umugambi umwe wo gutoteza akarere na cyane cyane ko nico no bivuga. Ariko izi ntambara abana bako barapfa ku mpande zose. Awazarendo bo abariko baritaba Imana bazokubakirwa monument ifise meaningful ngo baharaniye umutekano w'igihugu cyacu, bagwanije abanzi. Ariko nk'abantu bishora muri zya ntambara ugwaruka rukiri ruto bakaja kugwana bagafirayo, abavyeyi babo ntinababashingura, abana babo basize bato ntibazonamenye ngo data yishwe niki. Ikibabaje nuko uzosanga ku byukuri muri kazoza uzosanga hariho hazoba shameful, hazoba ugwaruka aba bana tuko turavyara ababangana iyi generation y'abana batoya cyane bakuze bari muri no myaka yacu, bazohora baraba baki, baraba imfizi z'abagabo n'abagore bangana uko kwacu n'abasumba iyi myaka yacu, bavuga ngo mbega mwari biki. Ibi byarabamubona mukabona ihonya abantu koko, aho umupresident akoranya ugwaruka karutwara kubwicira mu bindi bihugu mukemera, bazotangara gose. Abazoba kwisi twitegure twese mu karere kuzobwirwa amajambo asa nayababaje, nk'uko ubu abasaza hariho amajambo twebwe muri generation yacu tuvuga abasaza bakumva barababaye. Natwe nabo basaza bazoba bari mu za 90 natwe tugeze aho bageze mu za 50 60, twitegure amajambo abana bacu bazotubwira kandi azo barayikuri umugodi bagirgonye
gogodi aba bariko barandika aya makete nko muri RNC canke aha mwishema bariko barandika makete yo gusubizanya baterana amajambo ariko nagomba ndakubwire yuko mutazokwigira mubona inyandiko nyinshi kubimenyesha makuru bitandukanye hirya no hino batangaza ati tabare abantu barahoneye muri Kongo baripoti gusa bavuga ngo twende mukureho Kagame ntibigira bavuga ati hari abana ati generation after generation ko barapfa ubu bageze kuri generation yavutse 94 yari nabonye ka video abavutse 94 95 96 gushika muri 2002 nibo bantu bako barahonera muri iriya ntambara bisigura bavutse bose imbere yaho abenshi baramaze gupfa generation z'abana b'abahungu mu Rwanda ziko zirahona mugabanye politike bari gaha baterana imigere gusa baterana imigere bavugana ko bamwe bari bakwiye kuba mu bibanzi babandi biriya ngo baharanira ariko ngo bakuraho umugabo ngumwe rudende ni ibintu bibabaje cyane reka rero tuje kuntuze kuri Grex nishaka ishema twabonye divorce idasanzwe iri interesting uko twabonye madame Claire Madame Nadine Claire Kansinge uno munsi yabwiye kwa Jean Paul twamubonye ariko kandi n'imbere yuko avugirayo hariho message bari basohoye ubwa mbere biyamiriza narayibasomeye murayibuka biyamiriza itorwa rya Padiri Nahimana ngo agomba kuzomukandida aharanira intuzeye aharanira politike aharanira kuzoza kwitoza mu Rwanda ariko hari irindi tangazo ryaciye risohorwa ngo itangazo rigenewe abanyamakuru ni nimero n'amatariki impinduka mu buyobozi bw'ishaka ishema rimwe tumaze kubona itangazo inimero ISH 2023/10/009 mumbabarire ibi nimero by'amanamba yabo ntavyo nzi gusoma byarasinwe mu izina rya Bwana Prote Rugaravu canke Rugaravu sinzi ko ari Rugaravu nuko ari Rugaravu muze kumbwira muri commentaire tariki ya 11 kwezi kw'icumi 2023 n'akaduruvayo gakomeye kateje mu bitangazamakuru kabiri tumaze gusobanukirwa ko iryo tangazo ryari rigamije kwemeza rubanda n'abahanga ko Padiri Thomas Nahimana umugwanashaka w'ikubitiro akaba yaranabaye fondateri w'ishaka ishema ry'u Rwanda atakiri umutaripana w'ishaka ishema bashize muri cross gatatu bitewe nuko uyu mutaripana w'ikubitiro atigeze yandika yegura mwishaka cyangwa ngo abe yarigeze gufatirwa ibihano n'urwego rubifitiye ububasha kane dushingiye ku mpaka zaraye zibaye mu nama rusange y'abayoboke b'ishaka ishema yateranye mu mugoroba w'ejo ku cyumweru tariki 15 kwezi kw'icumi 2023 igamije gusuzuma ibyari ririya tangazo ryavuzwe haruguru n'ingaruka zaryo gatanu nyuma yo kubisuzumana ubushishozi twasanze komite nyobozi ihagarariwe na Madame Nadine Claire Kansinge na Prezida na Bwana Charles Gahunde nka Vice Prezida ni Charles Gahunde nka Vice Prezida yarakoze amakosa atatu akomeye murumviriza akomeye cyane highlighting amakosa atatu akomeye cyane ari very highlighting ngo cyane akurikira ikosa rya mbere kwiha ububasha badahabwa n'itegeko shingiro kuko ibyerekeye gusezerera
umutarifana uwo ari we wese bigira inzira y'ubunyu bigira inzira binyuramo nk'uko biteganwa n'ingingo 68, 69, 70 na 71. Bikaba byagaragariye buri wese ko ayo mategeko yirengagijwe nkana mu Kinyarwanda kirangerageza kabiri. By'umwihariko kuba Madame Nadine Claire Kansinge na Bwana Caste Gahunde babitewe n'impamvu batashatse gusobanura ariko zifitanye isano n'urugomo, bariyemeje gusiribanga babigambiriye kandi bagamije gusenya kandi bagamije gusenya ingingo ya 70 y'itegeko shingiro yari yaragenewe gusigasigira uburambe n'ubusugire bw'ishaka ishema. Ikaba iteganya ibi bikurikira. Twamugena baravuga ngo umugwanashaka w'ikubitiro ntashobora kwirukanwa mu ishaka ishema kubera ubutwari budasanzwe yagize bwo gufatanya n'abandi kurishinga mu bihe bikomeye. Icyakora ashobora kwegura ku bwende bwe abinyujije mu nyandiko. Ashobora ndetse no gusaba gusibwa ku rutonde rw'abagwanashaka b'ikubitiro bikakigwa. Ngo gatatu, kuba Madame Nadine Claire Kansinge na Bwana Caste Gahundane bahisemwo kwinangira bakarushaho usuzugura abayoboke b'ishaka ishema mu kwanga. Aha harimo Ikinyarwanda cishi muri rikete gusumba iriri muri RNC. Kwanga kwemera amakosa yabo ngo bayasabire imbabazi kandi bayakosore. Aha nari navuye kuri kangahe bantu bima 3, 4, 5 ubu tugiye kuri 6. Kubera izo mpamvu zose abayoboke b'ishaka ishema bafashe imyanzuro ikurikira. Murumviriza. Umwanzuro wa mbere, itangazo nimero navuga hejuru ryavuzwe haruguru riteshejwe agaciro mu ngingo zaryo zose. Cya kabiri, Madame Nadine Claire Kansinge na Bwana Caste Gahunde bahagaritswe bahagaritswe mu ishaka ishema ry'u Rwanda mu gihe kingana n'amezi 12 uhereye uyu munsi. Gatatu, komite nyobozi yari iyobowe na Madame Claire Kansinge na Caste Gahunde irasheshwe. Kane, dushizeho komite nyobozi y'inziracuho izamara amezi 12, iyo ni manda, hanyuma igatangura amatora azashiraho komite nyobozi nshya. Gatanu, komite nyobozi y'inzibacuho igizwe n'aba bakurikira: A. Perezida w'ishaka ishema ry'u Rwanda Madame Jane Mukamurenzi. B. Vice Perezida Bwana Joseph Nahayo. C. Umunyamabanga nshingwabikorwa Bwana Theophile Mugabonejo. D. Umubitsi Madame Marie Mediatrice Ingabire. Gatandatu, abari bagize komite nyobozi
isheshwe barasabwa kwihutira gushikiriza komite nyobozi y'inzibacyuho ibikoresho n'ibindi byose ishaka ishema ryari ryarabaragije bitarenze iminsi 15. Mbe muri RNC nta n'ibikoresho mwari mufise muri RNC ntitwabyumvise mbe ngo navuze ahantu turi kuri kagaya tugiye kundwi indwi turashishikariza abatari pfana bose bishaka ishema ko umukandida dukwiye gushigikira ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu matora ateganijwe mu kwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2024 ari uwagenwe na guverinema yo mu Rwanda ikorera mu buhungiro ariwe Padiri Thomas Nahimana umugwanashaka w'ikubitiro wanabaye fondateri w'ishyaka ishema ry'u Rwanda. Bikorewe Oslo kuri uyo wa mbere itariki 16 z'ukwicumi 2023 bishizweho umukono na komite nyobozi y'inzibacyuho y'ishyaka ishema ry'u Rwanda. Jane Mukamurenzi Perezida, Joseph Nahayo Vice Perezida, Theophile Mugabonejo umunyamabanga mpuzabikorwa, Marie Mediatrice Ingabire umubitsi. Amaze nsome gatoya. Ko byaheze se. Kubera iki mukenke wanje utari kurakora iyi politike y'umukenke n'umukenke uri kurakora politike umukenke nkoreye politike umukenke usigaye ukora politike bantu b'Imana ibi bintu rero biko biraba muri ino migambwe ngomba mvuge kwishaka ishema nongere mvuge ne kuri Grex kuko cyumvikana umenga ni bimwe bitari bimwe bivangana byivangura. Nkurikiranye ikiganiro uyu Madame Nadine Claire yagiranye na Jean Paul nacumvirije je nagereranije ishaka ishema na Grex n'urugo mumbabarire ntangiye example. Umugabo yaragiye akumugeni umugabo ni Nahimana umugeni n'abagwanashaka bishaka ishema maze umugabo yumva urugo rumwe ntirumukwiriye aravuga ati je ngiye kurondera urugo rugira kabiri Grex mu ntega amatwi Padiri aragenda ashinga Grex ni nk'urugo rugira kabiri ariko mwibuke urugo rwa mbere abandanya gwitirirwa ni Serugo fondatere noneho nuwo bubakanye ari abo bose bagize ishema bari mwishaka ishema babayoboke bishaka ishema bari bashigikiye Padiri mugabo batamukwikiriye muri Grex ntibigeze batangaza yuko bavavanuye mu mategeko na Padiri Nahimana. Bisigurike iyo umugabo avuye mu rugo abatabanguye ni politike no ibi bintu bisa neza n'urugo n'umugabo afite ingo zibiri. Iyo umugabo avuye mu rugo akagenda mu rugo rugira kabiri wa mugore akaguma arindiriye wa mugabo it doesn't matter nimba atahira canke adatahira ngo mu manama ngo ntiyaza yo my dear yaraza canke ataza kandi mwana amaze gushiraho amategeko yemeranwa yuko umufondatere ngo icambere ntigera yirukanwa ngo kiretse we nyene yanditse ko tanzi ki imihoho. Padiri ntigeze yandika ko tanzi imihoho. Ikosta ishaka ishema bakoze ngiri ishaka ishema biragaragara yuko izi politike z'abanyarwanda ku by'ukuri haracari agahaze kari mwishaka ishema ariko kandi kari no muri Grex narakabonye
mugabo ntibitangaje kuko n'urugo rumwe kandi urya mudame yavuze yuko nawe ubwiwe Grex ishingwa nawe yarabizi yabigizemo uruhara yavuze ati twarashinze Grex byo muri Grex ndabizi bisigura yuko nawe ari ndani muri Grex kuko ntigeze atubwira ko nawe yatanze imihoho muri Grex nuko byifashe ikibazo kihari ngiki ikibazo kihari biragaragara yuko Padiri Nahimana umwetari nawe kuvyukuri kandi biragaragara Padiri Nahimana agira igikundiro hagira umuntu atayihariza nini none se nimba yarashinze ishakishema rikagira abayoboke akagaruka agashingana Grex ikagira abayoboke ku ruhande aho nta gikundiro mwumva igikundiro kirahari ariko ikintu kibuze kwa Padiri Nahimana kibuze kuba ashobora kubona kakenera abahanuzi iyo ukorana n'abantu benshi barenze 3 4 5 ugaca uba the head ukaba uwo hejuru muri bo byanka byakunda ukeneye abahanuzi biragaragara yuko ishakishema ntirifite abahanuzi banda pana babandi bo mu mugambwe pana ngo komite y'umugambwe no abantu bo ku ruhande batabifitemo inyungu bakagenda bakaraba nka bari abavyeyi bo muri societe civile ntibakina politike mugabo bohanuza ati ibi bintu bimeze gute canke bakaraba aba professional abantu bari professionals umugambwe ese ntutanga amahera bafise amahera bakarondera aba professional kabisa babarabira ibintu byabo uko bimeze iyo bakaba iryo shakishema rifise aba professional babarabisha babahanura bakababarira bari kubamenyesha neza yuko byanka byakunda ko Padiri Nahimana ataratanga imihoho aracari mu mugambi uko nimwe n'amategeko mushiriye mukaba mukeneye yuko mumenya hahagaze bisaba yuko mumuhamagaza wakabasigurira ibigaze bamuhamagaza mu maze ati none kutaza mu manama regularly ivyo dukora byose ukabutaraba ukaba wishimiye government ishasha uhagaze ntigeze bakimubaza ubu mudamu aravuga ngo igihe dutora bakantora yuko nzoyobora narushije amanota make cyane Padiri tarika amatora aheze yaciye ashabura mu bintu byobo ico kintu cotuma Padiri yari president w'ishaka hagera umwanya wo gutora bagatora ubundi agaca babara ni kubera iki ico ni kimwe dukwiye kwiyumvira ni kubera iki atokwifuza yuko abandi bayobora nubwo ari fondatere siwe umugambwe ntushaka kugirwa n'umuntu umwe umugambwe ubukeneye abandi rero umwana ashizeho amategeko ati hazohoraho haba amatora ni ukuvuga witeguye neza yuko ayo matora azoba muri demokarasi umuntu wese agatora uwo ashaka mu gihe rero yari kubona ati hatowe uwundi kandi nije nashaka kuguma ndi perezida agaca yivumbura ntabwo ari kubikora yari kubabwira ati genda nasezegeye utanguze ibyanje mugabe bigaragara yuko Padiri Nahimana atatimu y'abahanuzi afise yigera abazi ibintu bikagaragara neza yuko n'uriya mudama atatimu y'abahanuzi bafise ari kubwira abanyarwanda gusa ngo turi imbere yanyu mwibuke aba n'abanyepolitike badashobora kumviriza amajwi ya rubanda rugufi n'abanyepolitike baba bari hejuru nyene bitegerezwa yuko abantu bakwiye kubahanurana abantu bari very professional umunyagihugu asanzwe nta jambo yovuga naho uba ivyo uvuze bihura n'umwe yari umwe w'umu professional ntabwo wewe bovyemera barihuta kwemera ivyo babwiwe nabo bitaba expert kuko murabizi byose ngo ni politique na diplomacy birabaje rero kuba byabishema rigaragara neza yuko ari kudavaginga ibintu serugo waryo ni Nahimana yarivumbuye aturugo aja gutanguza urundi rugo ubu uhagaze kwitoza ati ati jewe nzoza kwitoza kandi nzokwitoza kwishema ntushobora kwanka katahira ntimigeze mu divorce ntimigeze muvana burundu ariko kandi n'abagize Grex nabo uriya madame nigeze kuba yavuze amajambo uriya Nadine byumvikana yuko ngo abashigikiye Padiri Nahimana muri Grex bo bari abantu bari na ndiyo bwana niryo jambo yavuze ndiyo bwana nibaza neza yuko abashigikiye Grex ntibakwiye kuba ndiyo bwana nimba uri muri Grex banza wibaze ndi muri Grex ndi mwishema ico ni kintu ukwiye kwibaza
ivyo bavuga ngo padiri ngo ntakorerwa challenge none muteze ku challenge nyene ne mutamu challenge mwumva ivyo yovuruga n'ivyo yokora neza bitongana muteze ku challenginga muteze ku challenginga iyo Grex iteza kuba idahomye n'ahandi hantu kugira ngo havemwo skandale itesha abantu ibatesha icizere reka ndababwire iyi skandale je gihe bantagara bari kumwe na padiri numva ari ibintu vyiza ntabahenze jewe nanje nari mu bamemba muzokurikire ari amachati ya kera muzombonamwo nari naragize membership nkaterera $50 ku kwezi ku ya membership kubera iki numva ko ari abantu bishize hamwe bamaze gutandukana narinzi ati barindiriye ibintu bi slow down a little bit hanyuma nka Grex bazotubwira bati ibyabaye nibi guko nkatwe turaba membership ndetse n'abantuze n'abasubscriber basanzwe baba bashize ku yo like kugenda ngo nuko ngo abantu bakunda ibiganiro cyane ni support kuko haba hari amachano yandi umuntu yogenda kumviriza mugabo kugira ngo umuntu aza gukurikire ni support idasanzwe baguhaye nararindiriye ko bazodusigurira ati itandukane rya ntagara na padiri na Himana muri government harura ntagara ya vice president byagenze kunuku ndabura navuga rero biragaragara ko aba bantu batari serious kuri support tubaha yindi reka tubandanye support iyo ya subscribing na comment yonyene ya monetary support turayihagaritse kubera bigaragara neza yuko iyi Grex iracafise imbogamizi iracameze kunuko guko government iri very serious any change uteza kubibwira abanyagihugu ba change yari yo yose uteza kwimenyesha nahiba ntoyi guko ntubukenera yuko abantu babona ibintu bace bibwira amajambo menshi natirerema turabantu iyo tubonye ibintu turonka insiguro yihuse hari byinshi duca twiyumvira kandi rimwe na rimwe ivyo byinshi twiyumviriye twagomba kubigira true story ariko ugasanga ivyo twiyumviriye rimwe na rimwe ntabwo biri true story y'ivyabaye rero kugira ngo habe induru hagati yanyu ntibubisigura abasubscriber uko bimeze vyasize bamwe hari ukuntu kabisa bibahinduye mu myumvirire none raba nk'ibi vyishema ibi vyishema kandi shakishema bishabiza kandi kugerane guprovinga yuko niyo Grex nayo ntabahanuzigira Grex irakeneye abahanuzi abo banwanyi ba Grex barakeneye kuvuga ati dukeneye kuba ntidukeneye kutahira padiri ntidukeneye kutahira dukeneye ugira urugo rumwe ariyo Grex korera Grex ureke gushira energy ahantu habiri nimba nimba uko ndavyumva ishakishema baravuga bati twebwe bamwe muri Grex ntanuka ari abamemba bishakishema bisigura yuko hari imwe abantu bari muri Grex batanashaka kuba mwishakishema ivyo bintu cyumva yuko ni ingozi ibiri ivyo bintu ni impossible ntivyumvikana na gato aho mutama yambwiye ati Vanessa ati ndakubwira ukuri abanyarwanda ntabuzi ati ntabuzi Vanessa tumviriza ati turi abantu babi ati reka nanjye nishiremo ntwave ubaza ngo ndiko mvuga abandi tabahute batutsa batwa mu Rwanda dutandukanye na kujana n'abarundi sinico gituma no guhanura mu bintu byose uzokora uzogende gahoro ati guko abanyarwanda ndabazi ndabavukamwo ndumwe muri bo ibi bintu rero bica kugaragaza yuko kuvyukuri uko umuntu aba ari karakwereka ibintu hanze nk'ibi bya RNC ibintu bimeze neza ni munange mbumbu fire ibi vya ishakishema na Grex mbumbu fire bigaragaza iki bigaragaza neza yuko ya sura tubona mu Rwanda ntabwo ifise abantu bo muri FPR bonyine ahubwo abanyarwanda bose muri rusange barayifise isuri yahevuga ya sura yuko umuntu ashobora kwemera kararo gusa ariko akagura isuti 150 akemera kararo gusa akemera kararira imbogaboga mu kirundi tuzita isogoro sindi mwe ko muzitwa zambwija n'imisoma n'ibiki wateranije ariko hanze ngo mboneke neza abantu b'Imana kandi babwize ukuri abantu bazopfa batanezerewe muri ino si n'abantu bifuza kunezereza abandi uwo muntu azofata umunezero uzotamenye nico gisigura ubayeho ngo nshimwe n'abantu hanze uzorinda utanezerewe
nico kintu ko turabona ishakishema nico kigaragazamwo abari mu ishakishema niba nshimwe hanze abari muri Grex niba nshimwe hanze ari nishimwe hanze guko ntumushobora kuvuga ibi bintu bigaragara ko indani biri nguburu munse muri public bamwe mwigiza abasomyi bakomeye bazi politique abantu bameze neza cyane ibi bintu abanyarwandakazi nta namwe bizobashitsa nta na hamwe bizobashitsa ibi bintu ni bya bindi nyene vya FPR mwe mushaka kubivaho none se ko museka ko FPR ibintu byose itanga raporo zerekana ko ibintu ari munange mugabo ibintu byose vyarapfuye indani muri arensi gacagaragara ko ibintu hanze ari munange indani vyarayobeye Grex n'ishema bakagomba kwerekana yuko ibintu hanze ari munange indani vyarayobeye none hano mushabusigurike nagomba ndababwire umuntu muri comment aza gutanga hari abantu kuko mudashobora kubona ikibazo naho mwokibona mwemera kuba intuze imbohe z'abandi mukaba imbohe z'abantu gasanga warabaye imbohe burundu naho ubona ikosa ntushobora kurivuga uhirahira ugakora commentaire ushaka uze gukorana unsubscribe nimba wumva ko ibindi ko ndavuga bikubabaje ushaka uze gukorana unsubscribe ushizeho commentaire ziri no sense ndaza kuyifuta ndabikubwije ukuri kuko abanyarwanda ivyo bintu nyene mwatraninze kera byo kubaho mu buzima bwa fasade bw'ikinyoma biragaragara ko nuba ariko muri kandi ivyo bintu mutavyikorofiye mwebwe muri izi generation muzobiraga n'abana banje ibintu bibi cyane ibintu bibi cyane gose bibabaje ibintu bibi cyane gose bibabaje kuko iyo uri kurahavye umuntu umwereka uwuri we kugira kwizere akakwizera mu nyuma ukaza kugaragara yuko kuvyukuri ivyo bintu utanga ngo abantu bakwizere uwuri we sivyo ibintu byo bihinduka amazi iyo ngeso rero kuvuga ngo urumva ngo ibintu vyacu ngo ntibijya ku karubanda reka ndababaza kubera ata muntu anyegeza ingwara kubera iki ata muntu anyegeza ingwara yagwaye kubera iki urwaye udavuga ngo urumva je ingwara yanjye ntijya ku karubanda erega nibibazo navyo nico kimwe n'ingwara ibibazo cyo n'ingwara ufise ibibazo nturondere ukuntu ivyo bibazo bitewe umuti impera n'impera birakugirira bikuzanira ingaruka mbi impera n'impera birakubabaza ngo gose ngo ibintu ngo ntibishira ku karubanda bikayo mabanga turaba ukuntu muzo kwiyubaka bikagose natangara no kubona areni subuhajemo n'ivyo kwandika amabaruwa kuko kera baravungurana bakavungurana bari bameze nk'abagabo n'abagore bari fake munazizi zango ziri fake aho usanga umugabo umugore akavyuka urutama rwavyimbye ubwiso rwavyimbye umugabo akavyuka ivyiso vyavyimbye umengana mu rumogi ngo turarushe muri publique bagahenda abantu kandi bariko baragwana kandi ugasanga ivyo bintu bapfa batoye abantu babiri bizeye bakabiba yagira ibintu byose bitorerwa umuti mugako kubera kwishima ngo impena nimwe kumva ngo barakuranye kwimito nivyo vyibiba biri ngaha ibi bintu rero nagomba mbwire abanyepolitike b'abanyarwanda ndetse n'abarundi abanyepolitike mwese mu Burundi ubu politike ihari si politike y'amashuri ico kintu mwishizemo ngo amashuri ivyo bintu ushaka mukorope mukure mu mutwe si politike y'amashuri sina politike y'igihagararo bya ndi mari y'abantu bigana nta gatoya ubu hari politike ikinyoma kigwana n'ukuri umunyepolitike azubwenge nuzogerageza gukina politike yereka abanyagihugu yuko atahagaze mu kinyoma niwe munyepolitike nyene nazo bazubwenge nta yindi politike ihari by'amashure by'amadigiri byamvuka hendinde ndumuki ivyo byose ni zero kugihe tugezemo ku isi yose ni zero turi mu yindi ira ninde muntu raba nk'akarorero aha muri Israel yateye murabona izi ntambara ziri hagati ya Israel na Palestine muzi yuko mwarabonye amaniversite menshi abana bari ku maniversite akomakomeye bavuga ngo dushigikiye Palestine nka kera ivyo mwaravyibaza ko vyoba aho abana bari kuri ariya maniversite azwi cyane kuba imbohe za Israel na cyane abasponsor bayo maniversite aba Israel mwaritegamo arabajushi bo muri Amerika mwaritegamo hano umunyeshuri yodonora boce bakuhinda burundu ndetse bakanabwira ntuzoforosa akazi mugabo raba amaniversite menshi muri Amerika ubashigiye Palestine kubera iki ubu hari intambara y'ikinyoma n'ukuri cyonyene nta yindi ntambara
ubu rero hageze yuko mu kubura ibintu byose mwari mwarubakiye ko utunyoma byose mu bikubure n'ahandi ho nshobora kugwana na Kagame mumwagiriza ikinyoma kandi n'abandi bako bagaragara mu ikinyoma bizoca ibi bibwiye iki umunyarwanda asanzwe umunyarwanda yoba yaravuye muri RNC akaja mu ishema n'umunyarwanda yavuye mu ishema akaja muri Grex ibi bishaye mubwira umunyarwanda asanzwe babandi mutere musabe intererano nka RNC ama yavuze ngo mutugane nk'ababaganye mu mwaka umuheze bagashabona akaduruva yaho bake bakura benshi n'igitangaza bica bimubwira iki bibabwira yuko uko bigaragara uyu mwumvikano w'iyi migambwe binarengeye kuba twatuduruduru tuba hagati mu bantu ibi ni politically deep kandi ishingiye ku kagaye n'ubwishimwe aha rero ibi bintu banyarwandakazi barundikazi izi politike ziba zimeze uku kenshi na kenshi nta kintu kiva ndababwiza ukuri uko abanyagihugu ukuntu bameze wabasabye ubufasha koko bakabuguha kugeza itariki bavuga ngo turarushe urinze ubona umunyagihugu arushe politike yawe ushira ku ruhande mandia ucude pause umunyagihugu arushe ni nk'imodoka itagiramo igitoro ntubandanye usuguma ngo kubita ku gitesi iragenda ihagarara ubona kabisa ihagarara ubona rero byari byiza yuko mutangura gushwabura mwegeranya warnings mugatangura kwegeranya ibimenyetso byerekana yuko abayoboke banyu batangiye kugira amakenga mugatangura ivyo bimenyetso kubikosora mubereka yuko icizere bakwiye kukibandanya n'ahandi ho kandi iyi politike ntabwo ica iza ngo iciba iyo kubanyarwanda gusa ubu ntimwibagire ko mukina politike y'akarere izi opposition yabi RNC yabi ishaka ishema yaba Grex mwese mukina politike y'akarere none kuba abantu twese mu karere tubahanze amaso muvuga ngo mushaka kuzana impinduka ariko tukaraba akarere kose kuzuyemo ibibazo by'abanyarwanda tubateza amaso kuraba ubuntu muzozana iyo mpinduka mu Rwanda no mu karere kuko muteza kuzana politike itunganiriza abanyarwanda bose bakanezerwa none mugakukurura nabo mwaduhometse ko birigo baratwica nabo kabatwari wanyu niyo politike nta kindi muzoza gukina iyo abanyarwanda muvuga ngo urumva ngo twumvikane ngo aho tunabatutsi ngo tuze ngo turabarungika ngo bose baza kuvurwa amaidia ntimuzokora ivyo bintu muhirahiriye mukaza gukina politike byo kuvuga ngo muzokwiyunga ngo ubwoko bwose ngo mwiyunge mishira hamwe cyo mutangura kutwataka gose umva izoba wipe out kabisa hatoshaba ico bita wipe out country hamwe itazosubira no kwibukwa ubukundi niwo mugambi ndababwitsuri nico gituma mwe mukwiye kuba serious izi politike mukazikosora buri muntu wese yumva yuko akwiye kuba mu muganga akabafasha mukamwegera mukegerana mukumvikana maze mugatunganya ibibazo otherwise mwese mutange comment ico mubivuga ko kuri zinduru tanga comment kuri uyu Museveni yibaza ngo yakinye ngo politike yataraboneka nk'iyakera ngo yo kubesha yuko ngo adakorana ngo na M23 ngo afuringe ngo abakongo mutange comment yaba bayoboye ishaka uyu Nadine n'uyu Padiri Nahimana ishaka ishema na Grex bigaragara neze ko bikubira bomana imitwe kandi byose ni bimwe mugabo nibaza neza President Nahimana ategeza kwerekana hahagaze please no gukina abantu nta na gatoyi vuga ati mpagaza urugo rwanje nuru uyu Nadine nawe my dear Nadine urugo rw'abandi ruba rw'abandi nyene urugo rw'abandi ruba rw'abandi burya urugo rwiza n'urugo mwatanguranye mwaronderanye itungo ariko wagiye usanga itungo rihari kenshi barakudiguriza ngo waje kwicara mu byo by'iwanje nivyo byibi umuntu yashingishije umugambo akavuga ati uracari uwiwanje iyaba igihe ishema ishingwa wewe na Nahimana mwari mwicaranye mukavuga tuzi n'amakuru aha twoshingishaka mugaca muhera ho nyene mwandika byogoranye kavuga ngo ishaka n'igiwanje urugo rw'undi rwama arugo ndahejeje mugire rero mwese ibihe byiza mukore comment reka ndabasubirizeho ka karirimbo kaba abantu banje hafi yo mubana hino y'abakoma zahinduye umuvumero kankazi wacu zahinduye umuvumero mukuru w'igihugu yongera amahanga yabana nayi wacu ni kure cyane hakurya